kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore benintwaro y'intwari urambimbara ntaco no guhangwifurije vyinshi nturambusagarare waribarutse imvura nyazo ziharanira amajambere na murundi w'umutima yovyibagira. Kaze mu kiganiro tera imbere, kiganiro mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro tera imbere cuno munsi tuja kurabira hamwe uko amakoperative sangwa yo mu makomine 3 amwe mu yagize intara ya Rumonge yifashe. Aha twobabwira nka komine Rumonge, Muhuta na Bugarama. Lizette Nindorera atwara ubuyobozi bujejwe iterambere ry'amakoperative n'iry'abene gihugu bwo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Mu rugendo yagize muri iyo ntara yaraganiriye n'abarongoye abandi mu makoperative sangwe bo muri ayo makomine, aranatubwira intumbero y'ugo rugendo, akatumenyesha nuko yasanze vyifashe. Tumaze imisi tugendera batwara abandi mu makoperative sangwe yo mu ntara ya Rumonge, mu makomine agize iyi ntara nziza ya Rumonge, mu ntumbero yo kuba kaburira guhiganwa gusumba kugira ngo twitegurire umunsi mukuru mpuzamakungu wajejwe amakoperative. Muri rusangi amakoperative vyifashe neza, bitandukanye no mu mwaka wahera. Mu mwaka wahera ntibari bwavyumve neza, ariko kuva muri uyu mwaka uheze n'uyu mwaka dutanguye turiko turavyumva kumwe. Twagiye turaherekezanya, twigishanya, dukeburana hirya no hino aho bitagenda neza. Ubu vyifashe neza cyane, indinganizo y'amakoperative barayumva, n'ibikorwa vy'iterambere mu makoperative navyone bari ku kivi, biriko bigenda neza cyane. Naho twasanze bariko barakora bahomba, bariko bakora bunguka. Ati mbega ubutumwa bwatumye yishikira ku rubuga bwa rubuhe? Ubutumwa nukwiyumvamwo ihiganwa, nukwiyumvamwo ihiganwa kuko twaje mu ntumbero ya Journée Internationale des Coopératives ikorwa buri mwaka mu kwindwi. Rero nico twariko turabahamagarira kugira ngo bitegurire iryo higanwa rizoba mu kwindwi. Iryo higanwa naryo bagitegurira mu iringanizwa y'amakoperative yabo no mu bikorwa vy'iterambere. Bari mu burimyi n'ubworozi, uburimyi bwabo, ubworozi bwabo babikomeze, babikurikirane, bigende neza, tuje mwihiganwa dufise ivyo kurata, turi ku rwego rwo guhiganwa mu ntara mbese no mu gihugu, bize bigende neza cyane. Kubijanye n'amakoperative sangwe aratubwira cyo umugambi w'igihugu uvuga. Nkuko umugambi w'igihugu ubivuga yuko amakoperative sangwe yose mbere n'abanyagihugu basanzwe twese tugizwa kwijukira uburimyi n'ubworozi kugira ngo umunwa wose uronke icurya, umufuko wose uronke ifaranga ubika. Amakoperative sangwe rero yo ngaha mu Rumonge nayo yaritavye ako kamo, ari mu burimyi n'ubworozi. Egome bamwe n'abandi bagiye baravuga yuko bifuza kuja mu rudandaza, nk'uko ubona ngaha mu Rumonge atasindimwa nini y'abafise, ariko twabibukije yuko mu ndinganizo ya leta babahaye akaryo ko kushikira isindimwa yo mu zindi ntara canke mu yandi makomine aho babona amatongo ya leta atari karakoregwamwo, hama ngo burimyi bwabo bikunde bugende neza. Nimba ari ubworozi bifuza, hakaba hari aho babonye ikibanza kigaragara
kitariko kirakorerwamo ca leta bagende bagisabe, bagende bororereyo kugira ngo vya bindi bariko baravuga ati uburimyi n'ubworozi ngaho iwacu mu Rumonge ntibikunda kubera yuko atamirima dufise, bikunde bisubire bigende neza bitora umurongo. Kandi bavyumvise, bumvise ko bikunda, hariho n'abari bamaze kubikora kandi vyagenze neza cyane. Aratubwira n'impamvu bahisemwe kugendera intara ya Rumonge, akanatubwira kandi ko yasanze hariho itandukaniro agereranije n'izindi ntara. Nababwiye yuko iyi ntara ya Rumonge bari ku kiyaga Tanganyika, bakaba ari abantu badakunda ivy'uburimyi cyane kandi bari ku mupaka, bari ku kivuko, bakunda hanini ivy'ubudandaji. Rero niyo mpamvu twahisemwe iyi ntara ya Rumonge, kuko twabona umengo ntibariko baravyitaho gose ivyo vy'uburimyi n'ubworozi, kandi navyo ababigiyemwo basanze bibungukira. Twaje rero kubahamagarira kubikunda gusumvya aho bahora, kandi tubereke yuko navyo bishoboka kandi yuko biteza imbere ingo n'imiryango. Muri iyi ntara ya Rumonge twagendeye, twasanze umengo ni ka particulier gatoya, bobo bashaka kwishiramwo cane kudandaza, ariko twagiye turaganira buhoro buhoro, turabumvisha, turabwira bagenzi babo bateye imbere, kuko twari twatumiye abaperezida b'amakoperative n'abajejwe ibigega, barababwira bo ingene babikoze, baca basanga yuko bishoboka. Tubahamagarira rero kubishiramwo umwete, kubishiramwo ubwira no kubikunda. Twese turamaze kubona yuko uburimyi n'ubworozi biteza imbere imiryango, biteza imbere igihugu, biteza imbere n'intara yabo iyo bavyitaye kuko bakabikora babikunda. Ndiho kubwayorora ajejwe ibiro vy'intara bikurikirana amakoperative n'amashirahamwe aha mu ntara ya Rumonge, ati ubutumwa bwo kwitunganya no guhindura ingendo ngo twitegurire umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amakoperative buje hageze. Abaje kutugendera ku rwego rw'igihugu batuzaniye ubutumwa bwo kwitunganya kugira ngo natwe duhiganwe, bwo guhindura ingendo cane cane, bwo kuja ku rugero rw'abandi bagezeko, naho tutonganya ariko dutera intambwe tuva aho twahora. Aratubwira intara ya Rumonge amakoperative ayigize, kandi ngo kubijanye n'uburimyi n'ubworozi hariho abari bamaze gutera intambwe. Muri iyi ntara ifise amakoperative angana n'imitumba ifise imitumba 118. Kubijanye rero uburimyi n'ubworozi bariko baratera intambwe, barakanguwe n'umugambi wo kubona ko igihugu gishobora kugura umwimbu, akarorero ko ku bigori baca barabona ko batanzwe. Muri iki kiringo rero ku kiringo kigira kabiri baramaze kwikangura ku buryo bose basohoye ukuboko. Abandi ku byo kwitunganya burimyi n'ubworozi turateye intambwe. Muri iyi ntara turatumenye tuja gusuma imiswi muri Mutoyi. Muri Kizuka hari koperative ikura imiswi muri Ethiopia, indege ikazigenewe kurungika imiswi iza muri Kizuka muri koperative yitunganira. Ico ni ikintu ciza cane. Muri Magara hari koperative yoyo yacitera intambwe gusumvya, ntizemporota ntizikura hanze, ni inkoko baraririza. Kubera dufise abana b'u Burundi bavyigiye, bagaca babyitunganiriza, bakamenya urucanco baziha, tugasumira imiswi abene gihugu badarinze kurihitike ya kure canke kuzirindira kure, kandi batazanye ibivuye kure, ibyo twita rokari byo ngaha nyene iwacu. Ni intambwe nziza cane, turiko dutera inguvu n'abandi bagende batera imbere muri iyo nzira yo kuzana impinduka. Ati ukutamenya amategeko mu vy'umuntu akora bituma akora nabi, kandi ngo ivy'Imana duhezagije aha mu gihugu cacu c'u Burundi tubikoresheje twoshika kure. Nkuko mwabikurikiranye, intango ya byose kugira bigende neza ni ndinganizo, ukwitunganya. No kuvuga ko mu gihe bahereye ku kwitunganya bazi itegeko ribagenga, uko benshi ukutamenya niko tutononera, ugasanga umuntu ntazi ico mufasha, igikingira ibikorwa vyiwe, igikingira umwimbo wiwe, ikimukingira kugira ngo ejo ivyo ariko arakora ntibigwe mu kirere. Ahere ku itegeko, amaze guhera ku itegeko yige kwitanga no gusohora ukuboko, yige gukora by'ukuri, dukoresha umwete n'inguvu twahawe, hama duce dukoresha potentialite mu gifaransa, no kuvuga ibyo twahezagira. Amazi menshi, isi iryoshe, akarere kameramwo ibinaka, ibiharage,
icamwa c'imandarena murabona nk'ubu mugeze mu Rumonge, igiterwa c'ikigazi, bige kubona ko ivyo bafise ari ivyo kwita inyungu gose kandi ari zo gukoresha kugira dushike kure nk'uko abandi bageze, aho Ubushinwa bwageze, aho Amerika yageze, natwe ko bishoboka dukoze. Eka n'abajejwe gukurikirana amakoperative muri ayo makomine yari yatumiwe bararonse ijambo, aho bashikirije uko bakurikirana amakoperative sangwe umwe wese ahaherereye. Bavuga kandi n'intambamye amakoperative sangwe yahuye nazo zatumye ingurane za mbere bahawe zitabashikanye aho bari bifuza gushika. Nkaba mba muri komine Rumonge, nkaba njejwe gukurikirana amakoperative sangwe yo ku mitumba iri muri komine Rumonge, nayo ikaba ari mitumba 32. Hanyuma iyo mitumba yose ikaba yarashoboye kuronka ya ngurane y'imiliyoni 10 ku mutumba kugira bene gihugu biteza imbere. Intambamyi rero ya mbere amakoperative sangwe yo muri komine Rumonge yagize igihe babahereye ijya ngurane y'imiliyoni 10 yashitse ku mitumba. Ahanini ndiko ndabikurikirana nabonye yuko abene gihugu batari bafise ubumenyi bukwiye, inyigisho zikwiye, bica bituma badashobora gukoresha neza ijya miliyoni 10. Hanyuma iziya miliyoni 10 zaje kugira zunganire abene gihugu mu kijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ico rero ntibashotse bakibona neza kuko muri komine Rumonge dusanzwe tutafise ahantu ho kurima, ugasanga bene gihugu nababa mu makartie badafise ahantu bashobora kurimira. Hariho amakoperative amwe mugabo twashoboye gukorana nabo muri BPAye, nk'amakoperative ashika 5 twarayashize ku kivi. Ikoperative imwe yose iraronswa ihegitare ikoreramwo. Ntambamye rero twahuye nyamukuru, dusanzwe tuzi muri ibi bintu vyo kuba hamwe ko dutegerezwa gukoresha amaboko, mugabo bobo bakoresheje amafaranga. Urumva habaye gutanga amafaranga mu barima, hanyuma mu babagara, hanyuma mu basoroma, usanga inyungu itabaye nini ngo dushobore kuronka inyungu ihagije. Urumva vyarasaba kurondera amase, kurondera abarima, kurondera ababagara, hanyuma na sezo ikigenda nabi. Urumva abene gihugu baca barahomba. Ku kijanye n'ubworozi nabwo barashoboye, nk'amakoperative nka yose agize komine Rumonge yaragize ubworozi bw'ingurube, inka n'impene. Hanyuma aboroye ingurube harateye akaranda k'ingwara ngaha mu Rumonge. Ingurube ugasanga uruhongore rw'ingurube rwagiriye rimwe. Urumva nivyo bica birabaca inkokora. Hanyuma n'aborozi b'impene baragize ivyo bibazo, impene ziragwara kuko impene twibajije yuko ari uko zavuye haruguru mu mitumba hakanye tukazizana ngaha hashushe, nazo nyene zarahuye n'ivyo bibazo zirapfa. Rero ngaca ntumirira abajejwe intwaro kuko ku mitumba urasanga harimo incabwenge bashobora kwerekeza bajya bamama n'abatama bari nyuma ingene bovyifatamwe. Twosaba rero muri iyi turigira kabiri abajejwe intwaro bo bifata mu minwe bagafasha abene gihugu ngene bashobora gukoresha burya buryo leta yabaronkeje. Komine yacu igizwe n'amazone 3, zone Ruteme, zone Bugarama n'Amagara, kabigizwe n'imitumba 15. Nkuko bisanzwe leta yabitunganije mu gusigikira imitumba mu kuyaronsa ingurane. Imitumba yose uko ari 15 yararose ingurane ya mbere. Ngurane ya mbere nkuko yari mu burimye n'ubworozi, komine yacu ya Bugarama ntiyasigaye inyuma, yarakoze ubworozi. Aho rero byagiye biragaragara mu bworozi twakoze bw'ingurube muri zone Magara, aho zone Magara itorohewe, aho mbere hariho n'ivyigwa byakozwe ku mutumba wa Magara ya kabiri, aho byagaragaye yuko hari hakaranda kateye ingurube, bisa bituma hari amakoperative amwe ahomba. Ariho twatse tuboneramwo n'ayandi makoperative atavyifasemo neza, aho yasagomba kwerekana yuko yahombye ariko mugabo hakabura isanditse. Hariho n'ayandi makoperative nka zone Bugarama, zone Ruteme,
naho nyene bitaboroheye mu migambi bakoze, aho basiye bahindura imigambi bari batanze muri fonike basabaza kubiri nayo basabaza mu byo kuguranana. Aho rero hariho na bamwe batayasubize bikanatuma umwimbu ugora kuboneka. Hama leta ntiyagarukirize ngaho, yaratanze iyindi ngurane miliyoni 10 ariyo rero ubu amakoperative ariko arakoresha. Amakoperative rero muri komine yacu ubu kuri ituro ya kabiri bahawe ariko avyifatamo neza, aho mbere hariho n'amakoperative ariko arasaba yuko yohabwa ibigega bazoyimburiramwo, twovuga nka Sangwe, Burangwa muri zone Magara, aho bafise umurima w'ibigori uteye igomwe. Intambamye za mbere nuko ubu ubworozi twakoze muri Bugarama amakoperative Sangwe yororeye hamwe, ariko dusanga ubworozi bwakozwe nta baganga muri koperative ba mbere bari bafise botanga ubutabazi bw'ibanze, aho wasanga rero hariko araronderwa abofasha mu kuvura, basanga ntibabangutse ku gihe. N'ababangutse tugahura abanwanyi ba koperative ntibamenya ati iragwaye kugira ngo bayikuremwo, ahubwo iguma yandukiza izindi. Hama mu bagiye mu burimyi harabaye uruhombo, aho habayeho kutaronka imbuto zirobanuye. Anavuga nka zone Bugarama, ku mutumba wa Bugarama nyene bararimye biraya, ariko mugabo barahuye n'intabamye kubera ntibari bafise imbuto zirobanuye z'ibiraya. Umurima wose waranaze neza, ariko umwimbu twabonetse ku rugero rushimishije. Turavye amahera bakoresheje tusaduhura barahomba, kuko wasanga ari mu gihe cyo kurima batateguye ati tuzotuma ko banwaye 230, ugasanga babahamagaye nka koperative yose, naho hakurima bagasabaza mu bintu vy'inkuru canke bakisibira kubera atakubakurikirana neza ku rutonde rwari ruhari. Komine Muhuta rero ikomine igizwe n'amazone 4, zone Gitaza, Irimbo, zone Busenge, zone Muhuta na zone Rutongo. Ikabigizwe kandi n'imitumba 34. Iyo mitumba yose amakoperative Sangwe arahari kandi ari ku kivi, nkuko nyindi cubahiro umukuru w'igihugu yabihamagariye abarundi bose mu gihugu cose. Hanyuma muri komine Muhuta amakoperative bakora neza, bararonse cyangurane miliyoni 10 ya mbere, naho bitagenze neza. Hari amakoperative bitagenze neza bahombesheje, amwe wasanga banyuranije n'imigambi yari yategekanijwe mu bitabo, bagategura igitabo tuzokora uwo mugambi, tuzokorora ibi turima ibi, bakaca banyuranya n'uwo mugambi, bashabaza mu vy'amashira hamwe, nkajya amashira hamwe bitanawe n'uze baguranana. Abaronse ijyangurane rero ntibasubize koperative, abenshi bashi batangura guhomba muri ubwo buryo. Bandi nabo barahombye mu ngurane ya mbere bivanye n'ibitungwa vy'ingurube, nkuko mugenzanje w'ibugarama yabivuze. Ibitungwa vy'ingurube no mu Gitaza vyarahombye, muri zone Gitaza mbere no mu yandi mazone vyarahombye, aho vyaca bifira rimwe wamengo na karanda kabiteye. Abagiye mu bworozi bw'ibitungwa bw'imene, inkwavu, abo vyagenze neza, n'abagumye muri ya migambi bari bategekanije muri vya bitabo. Hanyuma kandi mu mwaka ukurikira amakoperative yose yo muri komine Muhuta yararonkejwe ingurane igira kabiri, kugeza ubu bafise ingurane miliyoni 200. Rero muri ino ngurane igira kabiri webwe dukurikirana amakoperative muri komine twabonye n'ahandi hari intambamyi, abari bajejwe gukurikirana amakoperative ku mitumba bavyifashemwo nabi, abo twaciye tubasubiriza, hacatogwa izindi nzego nshasha. Uyu munsi rero imeze neza cyane, aho amakoperative yose ari mu gukorera mu migambi yategekanije. Cyane muri komini wacu Muhuta harabaye ikibazo gikomeye cyane, aho amakoperative murumva ko ari menshi 38 batanze ajya amahera ya avance ku ntabire, barabasaba yuko boza kugombora intabire, ariko intabire ntayo baronse. Nka bose ntayo baronse, mbere tugiye kubibaza musanteri yatubwiye yuko tisabo gusa n'abandi bene gihugu bashika 200 bataronse intabire. Murumva yuko uburimyi bwace bugenda nabi, ivyo barimye ntivyatabiriwe neza. Nimba bari bategekanijwe nka koperative yasavye nk'imifuko nka 10 y'intabire, kadusanga baronse nk'ibiri 3. Murumva ko ico cabaye ikibazo gikomeye cyane, kandi
gishobora gusubiza inyuma umwimbu wari witezwe muri komine Muhuta mu makoperative. Ikindi tongo ya leta ari mu makomine batubwiye bati genda mwandike amakete na nyaburya amakoperative yose mufise ibidodo mwandika amakete muyarungike ku bastanteri mubasaba ayo matongo kugira ngo muyarime. Leta yaratanze intumbero y'ayo matongo kugira ngo umwimbu wisununure mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abanyene barongoye amakoperative sangwe mu makomine barashimiye leta y'u Burundi ku ntumbero nziza yahaye abene gihugu n'ukuntu idahengeshanya kubafata mu mugongo mu kubaronsa ingurane. Baranasavye ko inyigisho zogwizwa kandi ko n'abarongoye imitumba boja hamwe nabo barongoye amakoperative sangwe. Leta y'u Burundi notangura kwishimira cyane kuko yiyumviye ku bene gihugu ingene yo bafata mu mugongo mu kubaronsa ijya ngurane imiliyoni 10 ubu tugeze ku ngurane y'imiliyoni 20. Hanyuma ikindi no yisaba nuko yobandanya idufasha mu mugongo. Notangura gukengurukira leta y'u Burundi yo yumviriye gufasha abene gihugu bise mu koperative kuko ubu iterambere rirasikira umwe n'igihugu vyoroshe n'ahandi kare kubera hariho umugambi w'inyubako byari bigoye ingene umwe n'igihugu asikirwa n'agafaranga, ariko no munsi koperative zabyifasemo neza kubera umugambi wa leta umwe n'igihugu wese araronka akanoti asira ku mufuko. Kuko bamwe baratwara amakoperative mugabo usanga Prada Fair atayo bazi gutegura. Iso rero bogifasha cyane kugira ngo buri koperative yigenge igire n'igitabo nka kujya komine igira igitabo c'imyaka 5, koperative nayo igira igitabo yerekana ati ze ndifuza yuko inyuma y'imyaka 5 nzoba ngeze ngaha. Iso rero naso twosaba yuko amakoperative amashira hamwe asanzwe afasha leta nayo leta yo yadusabira kugira ngo natwe aze kudufasha ku mitumba. Inama mwe nizi ivyigwa mwe nibi bize bikomeze mbere bazogerera ku rugerwaho botomira nimuyiburi nk'ijya komite inshingwa bikorwa yose yishikire mu nama kugira ngo babishire abene koperative bose. Abakuri b'imitumba nabo nyene kugera uyu munsi barakwiye kuja mu makoperative bwa mbere. Jya mukuru w'umutumba hata yiterambere nawe nyene ntaco kwirata naje muri koperative sangwe niho yona hamagara n'abene gihugu kugira ngo baje muri koperative sangwe. Ubujejwe amakoperative mu ntara ya Rumonge nawe ati ntambamye zabangamiye umugambi w'iterambere ku makoperative ahanini zabaye zitatu. Intambamye nk'ayandi makoperative mu gihugu uko twagiye turabibona ni muri Rumonge ari zitahazigaje cyane cyane hindagurika ry'ibihe, ingwara zishobora gutera ibitungo, kubura intabire ku gihe bararishe n'ubu hari abamye babyidoga. Ngizo ntambamye nkuru zitatu. Akamo ka mbere duhejeje gushima indinganizo ya leta yo guha ingurane canke imitahe amakoperative nuko kujya kwa wa muvyeyi yoguma hagufi y'umwana wiwe ntibatuje kure ntaho turagera. Nkakujya ko umwana ari muri gardien uko akura uraraba hageze. None n'amakoperative ico bita kompanyema abashigikira amakoperative na leta nyene yo kwama hagufi tukamizako tuguma dukebura. Ego mu kurangiza ikiganiro cacu utwara ubuyobozi bujejwe iterambere ry'amakoperative bwo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yaramenyesheje abanyarumonge ko umugambi w'igihugu ari uburimyi n'ubworozi, ati yindi migambi yosahiriza ivyo yokorwa mu nyuma. Umugambi w'igihugu n'uburimyi n'ubworozi, amakoperative y'igihugu yose muri sangwe kiretse y'intara ya Bujumbura ari mu burimyi n'ubworozi, kandi abari ngaha mu makoperative amwamwe twarabonye ko bungutse kandi bateye imbere. Nibaje ku murindi w'abandi rero baje hamwe n'abandi babikoreremwo kuko twaramaze kubona yuko bisahiriza no mu miryango biravuna inzara. Ubwo budandaje bariko barashaka kujamwo ego nabwo burunguka, ariko sico kimwe n'umurindi w'iterambere uzanwa n'uburimyi n'ubworozi kuko vyovyo birabanza bigateza imbere umuryango ukaba ari wo uronka icurya, noneho n'ivyasagutse bazogurisha hageze ko bagabura baronke n'ifaranga bashira ku mufuko. Ahanini muri rusangi izo twagiye turagendera ni intara nyinshi hafi ya zose twarazigendeye mu mwaka uheze, bose baravyumva ko bari mu burimyi n'ubworozi kandi babikora babikunda. Muri meri ya Bujumbura niho hari
agahaze gatoya batashoboye kuja mu burimyi n'ubworozi kandi bobo barabifitiye n'uruhusha, ariko ahanini aha niho hari haduteye ingorane ku bintu bijanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi, kuri ico cyuko bari ku kivuko kandi begereye ikiyaga Tanganyika, bashaka gukorera mu burovyi bagakorera no mu vy'udandaje kubera bafise ikivuko. Navyo ntitwabibabujije, twababwiye babibandanye mugabo babikore nk'igikorwa c'iruhande y'ivyo bariko barakora batumwemwo na leta kuri ya mitahe baronswa imiliyoni 20. N'ikiganiro tera imbere cuno musi kirangiriye, mwakoze kudukurikirana, mugira amahoro ahiwanyu naho ubutaha.